Muraho mwese bakunzi ba BBF TV turabaramukije cyane aho muherereye, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Afrika turabaramukije cyane, abari hanze ya Afrika turabaramukije kandi turabakunda cyane. Twishimiye ukuntu mutuba hafi, ukuntu mudusengera, ukuntu musengera igihugu c'Imana. Imana ibahezagire cyane. Tugomba dusangire ijambo rivuga kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana uko bisanzwe biri, wewe na jewe ndazi ko wizeye ko uri umwana w'Imana. Ubwo rero Imana tuyifata nk'umuvyeyi. Iyo umuntu afise umuvyeyi bakajana ahantu, aba ari fier, aba yumva vyishimiye gose gusumba yaho yo murungikana umukozi. Ukuri kumwe n'umuvyeyi wawe, icyo ubonye urashobora no kumubwira ati ndakeneye kino kintu, agaca akikurosa. Ubwo rero kugendana n'Imana umuntu wese yama abikeneye. Tubangukire mu ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 33 ahavuga aho Mose yerekwa ubwiza bw'Uhoraho. Ku murongo wa 13 Mose yari karabarira Imana, ayibwira ngo none rero ndakwinginze asangwa nagiriwe ubuntu imbere yawe, koko nunyereke imigendere yawe kugira ngo nkumenye, mbone kurushiriza kugirirwa ubuntu imbere yawe, kandi wibuke yuko iryo hanga ari iryawe. Aramwishura atubwanje nzokwijyanira namwe bashikane amahoro. Niryo jambo Imana yabwiye Mose igihe yariko arayaga nayo. Ni jambo ryabaye jambo ry'ihumure, bisa nkaho umengo Mose nta stabilite. Ubiravye hepfo gatonya ona kumengo nta cizere, nta confidence yarafise yo kuja kubonana na Farawo, uko we yari yarabaye ku kirimba, yarazi imibereho yaho kunti igoye. Yavuga ngo ubushobozi bwose nojana ariko ntajanye nawe Mana, byose byoba ubusa. Imana imuhiseze ambwira ngo nzokwijanira nawe, nzobana nawe, nzojana nawe. Nagomba nakubwire, ushobora kuba hari ibintu runaka uri kurategura gukora, usaba Imana ubikore muri kumwe nayo. Ushobora kuba hari urubanza uri kurategura, ushobora kuba hari imigambi uri kuraplanifya. Ivyo byose uri kuraplanifya atamana ibirimwo, byose byoba ubusa. Ushobora kuba hari akazi uri kurarondera, uri kukarondera uciye mu yandi manyanga canke mu bundi buryo bw'iwawe. Ivyo byose wotegura atamana muri kumwe, byose byocika ubusa. Ndiko ndaguhamagarira kugendana nande n'Imana n'Uhoraho. Wogendana n'abana b'abantu imisyo igapfa, wo kwishimira umwana w'umuntu byose bigapfa. Ijambo ry'Imana rimwira ngo abiringiye abana b'abantu barabahemukira, abiringiye ibyabo bikomeye ivyo byose birashira. Abafise amamodokari aratembagara, abafise amafaranga barahomba, abafise byose birashobora guhera, ariko Imana yacu izokwamana nawe. Imiryango ishobora kuguhinduka, abagenzi bawe bakakugirira nabi, ariko Imana yacu wame uyisaba buri munsi uko bukeye ko bwije, ugendane nayo. Ngo mu gihe cyose Enoke yamaze ngo yakibanyemo n'Imana, cyo cyatumye aduzwa mu ijuru adapfuye, atabonye urupfu. Usabe kugendana n'Imana muri kino gihe. Hari ibintu byinshi bidusamaza, hari ibintu byinshi tudashobora gushobora igihe tutari kumwe n'Imana. Ndakwipfurije kurangiza umunsi usenze rino sengesha ati Imana, uyu munsi wiranwe nanje, mu vyanje nivyo ngiye gukora, mu migambi yanje uyibemwo. Uhora usaba Imana kugendana nawe no kwiranwa nawe, niho ibyawe bizogenda neza. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom shalom.